Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Hari amakuru akomeye ateye ubwoba adushikiye. Evariste Ndayishimiye yaba abandanya ingendo yo kwisokorora mu bahoze bitwa ko bagendera mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari amakuru ateye ubwoba yavuzwe nyuma yaho General Evariste Ndayishimiye aho bamwe mu bagumyabanga bariko barizihiza imyaka 3 irumanye umuhisi Petero Nkurunziza asandavye, ariko we akifatira indege akigira i Lusaka muri Zambia. Ibyababaje abagumyabanga batari bake bakabona ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari ukubatererana, bakabona ko Evariste Ndayishimiye yagambaniye umugambwe uri ku butegetsi. Hari amakuru ateye ubwoba ariko aravugwa mu mugambwe uri ku butegetsi avuga yuko Evariste Ndayishimiye yaba ariko arakorana n'abo bahoze bita abansi b'igihugu. Ndavuga abahunze igihugu mu gihe ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bwabangazaga buvuga ko ari abansi b'igihugu, ariko bamwe mu bagumyabanga bakaba bakeka ko General Evariste Ndayishimiye ariko arakorana nabo, bikavugwa ko ariho ari gukura ubushobozi bw'ibyo ariko arakora. Murazi ko mu minsi ishize amaze iminsi yikuraho abahoze begereye umuhisi Petero Nkurunziza. Abagumyabanga bakimara kubona ejo Evariste Ndayishimiye afashe indege akigira i Lusaka mu gihe bo bariko baribuka imyaka 3 ishize umuhisi Petero Nkurunziza asandavye, byarababaje ku buryo bukomeye cyane, aho batangiye gutahura ko Evariste Ndayishimiye atagikunda umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD, kandi ko yatanguye kwisokorora muri systeme y'abahoze bavuga ko bagendera kw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, aho yatanguye gukora amakosa akomeye cyane yo gupfungwa bamwe mu bihangange byahoze bikomeye cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD, aho yafata ingingo yo kubogoza General Arengiyome Bunyoni akanamupfunga. Babona ko Arengiyome Bunyoni yabakingiraga bikomeye, bakabona ko Evariste Ndayishimiye ataho azigera ageza umugambwe wabo, ahubwo ko ariko arakoreshwa n'abahoze bitwa abansi b'igihugu. Bakamushinja ko ariko arakorana n'abatutsi, kandi abo mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD ntibabyerekwa habe na gatoya, aho umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo yashavuye bikomeye cyane. Ariko agashavu k'abahoze bagendera mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza kiyongereye, aho hasohoka ingingo y'uko inote y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 yakuwe ku isoko ikaba yasimbujwe ibyavugaga ko abo ngabo bari banyegeje ibifaranga byinshi bari bateguye kugira ngo bazatembagaze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe amafaranga yabura mu gihugu, yamara kubura igihugu kikadukamwo akajagari, maze abari barongowe na General Arengiyome Bunyoni akaba aribo bagahosha bashira ibifaranga byinshi mu baturage, ariko bamara kuyashiramo abaturage bakabona ko ataco Evariste Ndayishimiye yigeze abamarira. Bamara kubona ko ataco yabamariye bakamukura ku butegetsi, amaze bagashiraho General Arengiyome Bunyoni. Hari amakuru menshi tugira ngo tubashikirize atandukanye arabana n'agashavu bamwe mu bahoze bari muri systeme y'umuhisi Petero Nkurunziza bafitiye Perezida Evariste Ndayishimiye, babona ko yabatereranye kandi ko atagishigikiye umugambwe uri ku butegetsi, naho ari we wamushize ku ntebe ariho, ariko akaba amaze kubyibagirwa. Niba wifuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru dushikiriza kuri Mboneshakure, wecu usabwa nta kindi byonda kuri sabone kugira ngo kurushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nayo. Ejo byagenze gute? Ibirori byo kwibuka imyaka 5 iheze Perezida Nkurunziza asandavye byarabaye ejo, ariko ntaho byari bisa n'iby'imyaka iheze. Bwabaye ubwa mbere umukuru w'igihugu atabyitaba. Ejo mu gatondo Perezida Ndayishimiye yashimye kwigira mu nama i Lusaka muri Zambia, aho yabona ko ibyo birori abarundi bariko barakora ataho bifatiye, kuko umuhisi Petero Nkurunziza yarakoze amabi menshi akomeye cyane,
ariko urumva nka perezida wagenwe n'umugambwe CNDD-FDD ntago yatobora ngo avuge ko Petero Nkurunziza yakoze amabi menshi mu gihe ayo mabi yakozwe kandi na Evariste ari mu butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko nta kindi ejo yakoze yahise afata indege yigira i Lusaka kuko yabona ko ibyo abarundi batari bake barimo arawukuta umwanya, kuko yabona ko ibyo birori bidakwiriye ku muntu wakoze amabi menshi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubundi yari gushobora kurungika icegera ciwe kikamuserukira mu gihe yari afise urubanza rukomeye. Ibyo birori byahora bibamwo ijambo ry'ubutegetsi. Ejo ntiryavuzwe kubera perezida Evariste Ndayishimiye atari ahari kandi nta n'uwo yagenye kugira ngo arivuge, kuko yabona ko ibyo abarundi batari bake barimo ata shingiro bifise, kuko uwo muntu bariko barahimbaza yakoze amabi menshi ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariyo mpamvu yafashe umwanzuro wo kwigendera akajya mu nama, akabona ko ibyo birori bitamubuza kwigira mu nama. Ku mbuga ngurukanabumenyi hahora haba benshi bandika kuri Nkurunziza. Mbere inzego zijejwe kumenyesha amakuru mu magambwe no mu butegetsi zigashiraho hashtag akajambo ngenderwako ku mbuga, bose bisunze umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'ibyo yaragiye arakora. Ejo ntago byigeze bikorwa kuko Evariste Ndayishimiye yari yababujije kubikora, kuko yabona ko ataco ibyo ngibyo byamarira abanyagihugu. Mu ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD riheruka muri Nzero hari hemejwe ko indwi y'uwa munani Ruheshi hazohora hatunganywa mu gihugu cose ibikorwa byo kwibuka imboneza y'amahoro. Aho kumuha indwi yose ejo bagabanije n'ibyo bahora bakora. Iyo ngingo yari yafashwe mu gihe hariko haboneka uguhangana mu butegetsi hagati y'abiyita ko ari abayoboke ba Nkurunziza, abandi bakaba abo kwa Ndayishimiye. Kw'isonga ry'abitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza havugwa Reveriyano Ndikuriyo na Generali Arengiyome Bunyoni, ariyo mpamvu Evariste Ndayishimiye yamaze kubona ko Arengiyome Bunyoni yamupfunze agomba gukora ibyo yishakiye byose ntanitabe umuhango wo kwibuka umuhisi Petero Nkurunziza. Aribyo byababaje abagumyabanga batari bake, bakabona ko yapfunze intwari yabo Generali Arengiyome Bunyoni kugira ngo ajye akora ibyo yishakiye, kuko ibyo yatinyutse gukora ntago yari kubikora Generali Arengiyome Bunyoni adapfunze. Hari amakuru menshi agaragaza ko Evariste Ndayishimiye ataho agihuriye n'umugambwe uri ku butegetsi, naho ari we wamushize ku ntebe, kuko arabandanya kwisokorora muri uwo mugambwe w'inkona. Uko guhangana kwari gukomeye ku buryo hari hitezwe ko Ndikuriyo yashobora no kubogozwa adahejeje ikiringo. Icemezo co kwibuka Nkurunziza indwi yose wamengo kije kwerekana ko Ndikuriyo atatsinzwe kuko byari byitezwe. Kwibuka Nkurunziza bije inyuma y'ipfungwa rya Bunyoni. Ihagarikwa rya Generali Bunyoni muri Ndamukiza 2023 rirasa n'iryagabanuye rwose akariro kabitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Bose aho bari basa n'abariko baraca bugufi mu kurindira iyo bizoherera. Ingingo yo guhindura inote z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 by'amarundi yo isa n'iyije ibyunyura, mu gihe benshi muri bo bakekwa ko banyegeje amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi. Mu gihe iyo ngingo itanga ikiringo kigufi co gusubiza amanoti ya kera, kandi akaba atawurekuriwe gutanga ayarenga miliyoni 10, biraboneka ko hariho abo bitazoshobokera ko baja guhinduza amanoti bafise. Nka Generali Bunyoni ari nawe wa mbere akekwa kunyegeza amafaranga menshi cane, biragoye ingene yashobora kuyavunjisha mu gihe apfunzwe kandi acunzwe kugira ayasokoroye yace haboneka ibyemezo by'ibyo yagirizwa. Ikibonekeza co nuko Perezida Ndayishimiye abandanya urugamba rwo guheza inguvu z'abiyita ko
bari mw'iragi rya Nkurunziza ari naho abandanya asambura umugambwe avanamo abahoze bari mw'iragi rya Nkurunziza agashiramwo abo ashaka. Abari mu mugambwe uri ku butegetsi bakabona ko ariko arashaka kubasamburira umugambwe kuko ariko arabazanamwo abo bahoze bita abansi b'igihugu. Biriko birababaza abagumyabanga batari bake kubona Evariste Ndayishimiye aribo bamushize ku butegetsi ariko akaba abandanya gukora nk'aho atari umugambwe wamushize ku butegetsi, bikaboneka ko ariko arahemukira umugambwe ku buryo bukomeye cane, bikanavuga ko bikomeje gutyo mu mwaka wa 2025 batazamugena kuba umukandida wa CNDD-FDD kuko babona ko ariko arabakorera ibintu bibi cane. Ikitazwi naho azagarukira muri urwo rugamba arimwo. Ni urugamba akora mu ruyeri rwinshi mu gacerere aterekanye iyo ariko araja, ariko mu myaka iza hari benshi bahoze bita abandi abansi b'igihugu bazotangara bisanze basigaye bahanwa kurusha abo bahoze bita ba mujeri. Uworamvye azobona byinshi. Abarundi batari bake biswe abansi b'igihugu ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko muzatungurwa mu myaka iri imbere aba bariko barita abo ngabo abansi b'igihugu aribo basigaye bahanwa gusumba abandi, kuko biboneka ko urugamba Evariste Ndayishimiye ariko arabandanya ari urwo gukorana n'abo mu mugambwe wiwe bita abansi b'igihugu. Evariste Ndayishimiye yaramaze gutahura ko umugambwe uri ku butegetsi atangufu ugifise, akabona ko abandanije gukora ibikorwa vyawo ata matora yozongera gutsinda mu mwaka wa 2025, kubera ko abona ko umugambwe uri ku butegetsi wamaze gucika ingufu cane kubera amabi atandukanye yagiye aranga iyo ntwaro ya CNDD-FDD mu myaka yagiye ihita. Ariko abarundi batari bake bakabona ko agashavu abagumyabanga bafise Evariste Ndayishimiye atazashobora kugakira kuko bariko barapanga ibintu byinshi cane kandi bishobora kuzamugiraho ingaruka. Naho abagumyabanga bari mu gacerere ariko umurundi avuga ikintu yagishize mu bikorwa, birashoboka ko bariko ikintu gikomeye cane ku buryo isaha n'isaha Evariste Ndayishimiye ashobora gushikirwa nawe akisanga apfunze nk'uko Generali Arenguiyome Bunyoni apfunze. Bamwe n'abandi bakabona ko naho yapfunze Generali Arenguiyome Bunyoni ariko atapfunze abo bari bafatikanije bose gutembagaza Evariste Ndayishimiye, harimwo abo Evariste Ndayishimiye yarazi ariko harimo na benshi atarazi bamwinyegejemo bariko baramugwaniriza mu butegetsi. Ariyo mpamvu abarundi batari bake babona ko iby'umugambwe uri ku butegetsi uzazanira igihugu ari ibintu bizaba bikomeye cane, kuko abagumyabanga agashavu bafise muri no minsi biraboneka ko bariko barategura ikintu gikomeye cane. Kandi murabona ko Generali Evariste Ndayishimiye yihaye gusambura akarwi ka bamwe mu bihangange muri CNDD-FDD kari gatunze cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikaba byarashavuje ako karwi kandi kakaba kari gafise ingufu zikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru ateye ubwoba yerekana ko imbonerakure za Reveriyano ziriko zirategura ibintu bikomeye cane, ko igihe Evariste Ndayishimiye yahirahira gukura umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriye, imbonerakure ziri hirya no hino mu gihugu zishobora guhita zikora ikintu gikomeye cane kugira ngo zihorere shebuja, bishobora no gutuma igihugu kigwa mu kaga gakomeye cane. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri ino mboneshakure. Ico usabwa nta kindi, niba wifuza kuzaja ba mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.